Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko mu karere, aho tugiye kwibanda ku makuru arabana n'umutekano, tukaza kugaruka ku makosa akomeye Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora, aho leta y'u Burundi ibitse imirwi y'inkorabara ya FDL ndetse na FRN. Ibi bikaba byatangajwe n'umushikiranganji w'igihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, ariko akaba avuga ko rwose ibi bintu byari bikwiye guhagarikwa na leta y'u Burundi hakiri kare, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarabyanze. Benshi bati arashaka kwikoraho kandi arashaka ko ubutegetsi bwiwe burangira, nk'uko n'ibihangange bikomakomeye muri CNDD-FDD bibona ko Perezida Evariste Ndayishimiye rwose ataho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yifatanye n'abashaka gusenya u Rwanda. Mu minsi ishize yahuye n'abajenerali bakomakomeye barongoye imitwe y'iterabwoba irwanya leta y'u Rwanda aribo FDL ndetse na FRN, bavuga ku mugambi wo gusambura igihugu c'u Rwanda. Mu minsi itari mike nayo ishize, Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yarahuye na Kayumba, aho Kayumba yaje mu gihugu c'u Burundi bakagira ibyo baganira na Perezida Evariste Ndayishimiye, bakagira n'ibyo bumvikana, harimwo gufatanya guhuza imbaraga amaze bagatera igihugu c'u Rwanda, nk'uko bamaze igihe babitegura hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida w'igihugu ca Congo, aho umugambi ugeze kure kugeza naho abasoda batari bakeya b'u Burundi ndetse n'interahamwe bari bamaze kwikoranyiriza mu ishamba rya Kibira, aho bari kwitegura gutera u Rwanda, ariko bikarangira habaye operasiyo yiswe Nkuba. Abasoda b'u Burundi, imbonerakure, interahamwe batari bake bakicwa, abandi bagakomereka bikomeye cyane, bakaba bari kuvurirwa mu gisagara ca Bujumbura, abandi mu gisagara cya Goma. Ibi byose nyine bikaba bitarahaye isomo Perezida Evariste Ndayishimiye, ahubwo we nyabuna akaba abandanije gukora amakosa akomeye cyane. Umushikiranganji we wa mbere Gervais Ndirakobuca aravuga ko babitse umuzwi w'inkorabara, kandi akavuga ko bishiriye ikara mu gashambara, akemeza ko nibatabiheba ngo bavavanure n'izo nterahamwe, byanze bikunze byabagiraho ingaruka zikomeye cyane. Gervais Ndirakobuca uvuga ibi arabizi kandi arabasobanukiwe. Ni umusirikare ukomeye cyane, kandi umusirikare wakoze amateka ahambaye cyane ku rugamba kugeza aho bamutaziriye ndakugarika. Ni ukuvuga ko iby'urugamba abizi, kandi nta gushidikanya ko abizi gusumbya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubwe arivugira ko rwose gukorana n'abasize bahekuye u Rwanda ari nko gushira ikara mu gashambara, kandi ko ari ukwitwikiraho inzu uyirimo. Arabizi neza ubushobozi RDF ifise, arabizi neza ibikoresho ifise, arabizi neza ubushobozi ifise bwo gucungira umutekano igihugu. Ibi avuga arabizi cyane 100%, ariko Ndayishimiye ntiyigeze abyumva, kuko yabivuze mu mwaka wa 2023, ariko uyu munsi biraboneka ko Ndayishimiye adashaka kumva kugira ngo avavanure na FDL. Inyungu zirimo nta zindi, ni uko FDL imuzanira amabuye y'agaciro yimba muri Congo, nabo bakabaha ibigwanisho, bigatuma nyine bahuriza no ku mugambi umwe wo kuba batera igihugu c'u Rwanda. Byose nyine nibyo mugiye gukurikira kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Akaba ariyo mpamvu tuba tubasaba gukora kuri subscribe utarakoraho, kugira ngo uko dushyiraho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Leta y'u Burundi ibitse imirwi y'inkorabara ya FDL ndetse na FRN. Eloge Uwirikaneza, umumenyeshamakuru ukomeye cyane kandi umaze igihe akora inkuru zerekeranye n'iby'u Burundi, aho agaragaza ko rwose igihugu c'u Burundi cyaba kiriko kirita kuri songoye, kiriko kirata
abanyagihugu mu manga ikomeye cane. Menyeshamakuru Eloge Wirikaneza aremeza neza ko leta y'u Burundi ibitse imirwi y'inkorabara ya FDL na FRN ituruka muri Kongo, mbere n'abategetsi b'u Burundi barabizi, harimwo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca, aho yavuze amajambo akomeye cane ariko n'ubu Neva akaba adashaka kuyumva. Umumenyeshamakuru wa SOS Media Burundi Eloge Wirikaneza aremeza ko atagukekeranya leta y'u Burundi ibitse imirwi y'inkorabara y'interahamwe za FDL na FRN yose ituruka muri Kongo, ariko ubu ikaba icumbikiwe na leta y'u Burundi, mbere bakaba bafise ibirindiro byabo mu kibira, ndetse byinshi bikaba byaratwitswe mu minsi iheze, abatari bake bakahasiga ubuzima. Eloge Wirikaneza ashira ahabona amajwi y'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca mu gihe yari mu nama n'abanyagihugu hamwe n'abajejwe intwaro muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoki ku igenekerezo rya 22 Myandagaro 2023. Hari nyuma y'urupfu rw'imbonerakure yari izwi ku izina rya Isidori Niyonzima. Ubwo rupfu rwababaje abatari bake, bituma musitanteri wa komine Mabayi Nikodimo Ndahabonyimana ahagarikwa n'izindi mbonerakure zitatu hamwe n'abadandaza batari bake bo muri komine Mabayi. Abo bose bagirizwa nako bagize uruhara rw'igandagurwa ry'imbonerakure Isidori Niyonzima yari azwi cane ku izina rya Mayisha. Uyu mugabo biravugwa ko yishwe n'interahamwe za FDL zimuhora ko yoba atanga amakuru mu Rwanda. Ibi nibyo byatumye umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yishikira muri komine Mabayi kugirisha inama abanyagihugu n'abajejwe intwaro. N'agashavu kenshi Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere kuri uwo munsi ku igenekerezo rya 22 Myandagaro 2023 yararakariye cane abanyamabayi kubera bariko barashigikira imirwi ya FDL ndetse na FRN ituruka muri Kongo, mbere ko abanyamabayi bashobora gufatirwa ibihano ntibasubire kuronka aho basumira ibifungurwa. Ikimenyetso kisimusiga ko iyo mirwi iri ku butaka bw'u Burundi kandi ko ihamaze igihe, kandi ko icyo iri gutegura nta kindi uretse guhungabanya umutekano w'u Rwanda, naho abatari bake bemeza ko kubigeraho bizabagora cane. Kuri uwo munsi Gervais Ndirakobuca yagize ati: "Mwa banyamabayi mwe mumenye ko tubitse ikara mu gashambara. Abo bantu nibaba bafise ibyo barondera canke ibyo kurya, nibagende babirondere mu gihugu cabo, bareke guteza umutekano muke ku butaka bwacu. Mwa banyamabayi mwe mumenye ko tubitse ikara mu gashambara." Muri make nubwo yabwiye abanyamabayi, yariko aranabwira Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yamubwiye ati: "Ndayishimiye, umenye ko tubitse agakara mu gashambara, umwanya n'umwanya birashobora kutugiraho ingaruka zikomeye cane." Gervais Ndirakobuca arongeye ati: "Mperuka kugirisha inama ariko nasanze nayigirishije abatari bo. Nasanze abatware bo hasi barampenze, ubu rero nshimye kugirisha inama mwe abenegihugu, kandi mushire ubwoba, mumbwire neza abantu bose bari gukorana n'abo bantu. Mushire ubwoba mubambwire, kandi rwose ntacyo muba. Ni ukuri turabitse agakara mu gashambara, kuko biratangaje kandi birababaje kuba turi gukorana na FDL yasize imenye amaraso mu Rwanda." Ibi ni ibyatangajwe na Gervais Ndirakobuca, umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Ikindi gitangaje n'inama iherutse kubera mu Cibitoki no muri Kabarore, igizwe n'abagize imihari ya FDL ndetse na FRN hamwe n'abategetsi mu gisirikare c'u Burundi hamwe na bamwe mu iperereza ry'u Burundi. Iyi yari inama ihambaye cane yahuje abajenerali muri FDNB, ihuza abahagarariye imitwe ya FDL na FRN, aho bahuriye mu mahoteli akomeye cane ndetse bakagirana ibiganiro bikomeye cane, harimo kunoza umugambi wo gutera u Rwanda wari umaze igihe ukorwa, kuko abasoda b'u Burundi, imbonerakure, interahamwe bari bamaze igihe mu kibira bakora imyitozo ihambaye. Amakuru bari baganiriye muri iyo nama ni uko bari bemeje ko FDL ndetse na FRN na ba Kayumba Nyamwasa bagiye kuzana amafaranga bagatuma ibigwanisho bigezweho hanze y'igihugu.
Uburundi bwari bwemeye gutuma ibyo bigwanisho bigahita birungikwa mu kibira ako kanya bagahita batangira operasiyo yo gutera u Rwanda. Icyabayemo ni uko mbere y'uko ibyo bikoresho bigurwa nk'uko bari babyumvikanye, hahise haba indi operasiyo ikomeye cyane yiswe Nkuba iza mu kibira, ku buryo ntawabashije kurusimba, abenshi bishwe abandi bagacibwa amaboko n'amaguru. Iki cyari ikimenyetso cyerekana ko Ndayishimiye ataretse ibyo arimo ashobora kugira ingaruka zikomeye cyane, ariko nk'uko abarundi bakunze kumwagiriza ko atabwirwa, atumva, adahanurwa, ntabwo yigeze abibona, ahubwo yabananije gutegura kandi ategura ashizeho umwete kugeza n'aho asura ingabo zishika mu 5,000 ziri mu myimenyerezo ya gisirikare zitegura gutera u Rwanda ndetse no kujya kurwana muri Kongo. Ibi byose akaba ari ibibazo abarundi babona ko Ndayishimiye akwiye guhagarika hakiri kare kandi vuba na bwangu. Nk'uko bishikirizwa na Eloge Willy Kaneza, abari bitabye iyo nama baturuka muri mihari ya FDLR na FRN ni General Hamada Habimana azwi nka komanda wa FRN, General de Brigade Antoine Hakizimana wa FRN, General Major Pacifique Ntawunguka umukuru wa FDLR wasize unakoze ihonyabwoko mu Rwanda, aho uyu General Pacifique Ntawunguka yishe abantu batari bake mu gihe cya Jenoside, ndetse akaba yaranakomeje kwica n'abandi muri Kongo b'abakongomani biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi. Hakaza na Colonel Honore Hategekimana azwi ku izina rya Theophile atwara irindi shami rya FRN. Mbega leta y'u Burundi yoba ifise inyungu nke mu gucumbikira iyi mirwi y'inkorabara? Biragoye kumenya neza ico leta y'u Burundi ishaka gushika ko, ariko ikigaragara nuko hoba hari umugambi wo gufatanya n'iyo mirwi mu mugambi utaraja ahabona. Ariko mu gihe umubano w'u Rwanda n'u Burundi utifashe neza, mbere leta y'u Burundi ikaba yararungitse abasirikare muri Kongo baje gufasha igisirikare ca Kongo FARDC kurwanya umuhari wa M23, bivuga ko ufashwa n'u Rwanda. Umuntu yo kwibaza ko hoba hari umugambi w'ubufatanye mu gutera u Rwanda canke kurwanya umuhari M23 bari hamwe. Leta y'u Rwanda yo isaba Kongo kwirukana iyo mihari icumbikiwe na Kongo mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo biri mu buseruko bwa Kongo. Iyi mirwi ya FDL na FRN yagiye ivugwa mu maraporo menshi mpuzamakungu no mu makarere mu bikorwa byo guhungabanya umutekano no kugabangamira agateka kazina muntu, harimo mbere n'ibyaha byo gukora ihonyabwoko mu Rwanda byabaye mu mwaka w'1994 rigakorerwa abatutsi. Mu gihe leta y'u Burundi yoshima gukorana n'iyi mirwi, bishobora kubyura ibibazo by'umutekano muke mu karere kose, kandi bikaba bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi gisanzwe kiri mu bibazo bikomeye cyane bijanye n'ubutunzi, aho kugeza uyu munsi ibintu bimaze kuyangara mu gihugu cy'u Burundi, aho kubona agasukari bisaba ko wotonda umurongo, bigasaba kwiyandikisha, kubona igitoro bisaba gutonda umurongo. Ibi byose akaba ari ibibazo Ndayishimiye agakwiye kuba ari kurwana nabyo kugira ngo atunganirize abarundi, ahubwo we nyabuna yahisemo kwigira mu ntambara adashobora no gutsinda. Ariko benshi bakemeza ko akayabo akuramo k'amafaranga ariko kariko karamwosha ku rugero, ariko benshi bakemeza ko akayabo k'amafaranga ariko arakura muri iyo ntambara ariko kariko karamwosha kugeza n'aho atekereje gutera igihugu cy'igihangange mu bya gisirikare nk'u Rwanda, mu gihe biboneka neza ko n'ingabo ze ziri kurwana muri Kongo biboneka neza ko nta bushobozi na buke zifise, aho ziriko ziricwa umunsi ku munsi kandi zikaba ziriko zirakura n'ingorane zikomeye cyane. Ariko abatari bake bakemeza ko ibi bintu bikwiye guhagarara, ariko nyabuna mbere na mbere bigahagarikwa n'abarundi, kuko abarundi nibo bagiye gushorwa mu ntambara, abarundi nibo bagiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane, kandi bikaba biboneka neza ko uko byagenda kose Perezida Evariste Ndayishimiye adahagaritse umugambi afise n'ubutegetsi ashobora kubuheba, kuko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyabonye umutekano bikigoye, kandi igihugu cyabonye umutekano ku buryo bukomeye cyane, ku buryo abasoda b'u Rwanda ndetse n'abapolisi
bajya gutanga amahoro no mu bindi bihugu aho byagenaniranye kandi bigakunda. Benshi bagahamya ko ubushobozi RDF ifise n'ibikoresho ifise rwose bigoye ko igisoda cy'u Burundi cyahagarara imbere ya RDF. Akaba mpamvu abatari bake bahanura Ndayishimiye gukora ibishoboka byose ngo ahebe uwo mugambi atarata igihugu mu manga. Benshi bakamubwira ko ibyabaye mu kibira mu minsi iheze byagakwiye kumubera isomo, kuko noneho inkuba yakubitiye mu kibira yica abasoda be batari bake n'imbonerakure izo nterahamwe. Ubutaha izakubitira muri Ntare House yisange abuze aho yerekera. Byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu, mudahwema kutwereka ko mukurikira amakuru n'ibiganiro mudahwema gucisha kuri ino sheni ya YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.